Ribat ariwe Nsoro vraiment ntiyangoye naramubwiye ati jewe ndifuza ko twobonana turabonana arampa umwanya faranga arahari ariko rero ivyo yari yizeye ntabwo ariko vyamugendekeye yasanze hari nyene kandi gakode nyene ati nakamufise wifashisha nyene kamara amafiri mu yandi majambo akana sambana nako twawe mbe wabaye gute simvuge mvuge ibintu ivyo yajeje ukora ubunyene urabibona iyo niyo abo bantu mukoresha kubera Libere ni umuntu twabonye yuko yabonetse cyane muri rya filime yiwawe ya Palme yego tugerageje kuraba Libere n'umuntu uvuga yuko yakoranye cyane na Fanny Ravine wowe ntubura umuntu waje gusubirira Fanny Ravine mu kibanza ciwe ko twara ku bantu baravye amafilme antuka nawe ubyumva ni ngombwa tube hafi na hafi aho uri hose witwaye neza nta muntu akuririrako antuka Fanny Ravine vraiment ndamubaha kuko jo muntu yaranyitangiye mu kintu nukuvuga ndamufata nyene n'umuntu ni mukuru wanje mu vy'umwuga wa filme hari abantu benshi biyumvira ngo iyo umuntu agiye mu bintu vya filme ngo bagiye mu mwuga w'ubumaraya ariko abo bantu barahihendera cyane gose kuko nagiye gusanga ibintu vy'ubumaraya n'abatari muri filme barabikora si ukuvuga ngo muri filme niho hari ibintu oya filme ni umwuga nk'iyindi myuga kandi buri kintu cyose bivana n'ukuntu umuntu yitwaye Ewa Gwan muraho mumeze neza bivana mwerere ndabaramukije cyane nongenda bifuriza amahoro imigisha mu miryango yanyu nkuko bitegezwa kumera. Let me say thanks to Baba God. Kinyamakuru ni Step Media Network ku microphone Cox Killer aka Kagosere Kishima nkuko mubizi atamwebwe natwe dorogira ngo tushobora kwazana amakuru mashasha ngene mutwameronka kandi subscribe kwa kundi baje kandi subscribe tugira na share kugira ngo n'abandi bazuko mashikirwa ku makuru mashasha zo makuru kuri Step Media. So my people uno musi rero nkabandi kumwe nande uno musi nkabandi kumwe na sinzi ko mubona nko mu masanamu ngaha imbere ni umumama novuga yuko asa bien asa neza novuga yuko ebana tuvuga yuko ari nka Oprah mu Burundi. Reka tubanze tumwikaze kugira ngo dushobore kumenya byinshi kuri we kugira ngo dushobore kumenya byinshi kubijanye n'ibyo arimo right now kuko n'ibintu novuga yuko byaba byatugenje n'ibyo byo babirimo. So reka tubanze tumwikaze muri Step Media Network. So turahaye ikaze muri Step Media Network. Murakoze kumikaze nanje ndabishimiye cyane. Ku mazina mwitwa abantu? Ku mazina nitwa Evrine Kamariza. Ayo niyo mazina abavyeyi bampaye. Evrine Kamariza. Yego. Hanyuma nkaba mvuka Ingozi. Nagira mvuge ngo mu ntara ariko ntaje. Ingozi niho mvuka ariko ubusanzwe ndangurira imirimo ngaha nyene mu gisagara ca Bujumbura mu bajambo make niho ntuye. Okay. Ariko ku mazina ubu hagiye ko Princess rero haje n'irindi ry'akazi abantu bariko baramenyera cyane ariryo Palma. Ego kandi vraiment iryo ririko rirafata cyane gose. Mama tunaona takata kwanza bikwa acha bwana hakuna maisha mazuri. Maisha gani baba? Pole pole tu. Twashaka kumenya Evrine ninde akora iki? Evrine n'umurimyi. Ego jewe isuka ndayifata ikoropesho ndagifata mukubuzo ndawufata nawe nimba ufise aho no ukoresha igikoropesho ntutinye kumbara navyo ushobora kuri bigusa no bishobora ego ego ku bantu batazi Evrine wariwe akora iki mu mpano we bafise impano za mu bisanzwe ivyo gukora ni vyinshi ariko jenda umuntu kuva kera namye nikorera utwi wanje ibintu byo bijanye no kudandaza uburimyi wabivuze ubu naho sanze nkorera ngaha muri ville muri galerie iriho imbere ya Star Times ibintu vya manicure abantu b'abadamu abantu b'abakobwa bashaka kuberwa ku nzara abantu bakuronde bo twakura kugira ngo tubakorera kabijya ni muri 1605 muri galerie iriho. Okay. Yego hanyuma ubundi mwuga nawe waje
ni umwuga wa filime Mm. turiko turakomeza gukora kandi turabona ko biriko bigenda neza Mhm. yego n'ibindi turiko turaplanifiya Mm. mu minsi iri imbere bizoba vyagaragaye nk'ibikorwa wavuze yuko uri umukinnyi wa filime yego nko ku mafilime baba barabonetsemo ku bantu baba batakuze irya mbere bakubonye ushobora kudufasha nk'amatitire yazo ku bantu baba bari irya mbere bambonye Mm. naragaragaye muri filime Nsoro Solo yo kwa Ribat yari ego ndayibona narayigaragayemo muri finale ntiwabonetse gose muri iyo sekanse narabonetse Mhm. canongera ndagaragara muri Fer Rouge Mm. umva iyo ni iya kabiri Mhm. nongeye kugaragara muri filime bita Trahison Mm. iyo niyo twaheruka gusohora mu mugwi twari turi kumwe Mhm. canongera ndagaragara muri filime yiwanje ku giti canje yitwa Palma Palma aho nasohoye partie 1 Mhm. na partie 2 ubu ikaba yarasohotse Mm. yasohotse mercredi ishize Mm. niyo iriko Nagiye irasirikira rero Mm. ego twumvise yuko ayo mafilime waramaze gucamwo n'amafilime atari make ego nashaka kumenya vyakujemo gute kugira nawe ushobore kwiyumvaho ko ushobora gukora filime wenyene burya ubuzima bw'ubuntu ni burebure cyane Mm. nukuri novuga ati uburyo byanjemwo Mm. ni ibintu nari nsanzwe nkunda cyane gose Mhm. kuva kera nkiri muto Mm. narabivuze n'ubushize narashobora je kuba ndi ku ishuri Mhm. hajya utashe Mm. naca ngenda kuzirorera kubera ukuntu nabikunda naca nja kuzirorera kujya kuntu ku mabarabara bazikinisha Mm. naremera nkatanga senkana Mhm. nkaja kuzirorera no gufungura simfungura kubera filime kubera kuzikunda ya rero ni ibintu vyari bindimwo Mm. ariko sinabona uburyo nshobora kubikora Mm. gusa ikintu namaze gutahura buri kintu cyose n'umwanya wacu Mm. ivyo ntakoze mu buto ngiye kubikora muri uno mwanya Ah. urumva rero harageze igihe ndabona uburyo nshobora kubijamwo kubera ari ibintu nakunda Mm. ca ndabijamwo sinatevye kandi vraiment ndabishimira Imana kuko ikintu iyo ugikunda ukabona uragishikiriye cyari indoto Mm. ca wumva unezerewe Ni bimwe mu ndoto wari ufise bavuga ati shaka kuzaba yes umukinnyi wa filime yeah mm. reka ndagusubize rero inyuma muri Palma ego kubera iki wahisemo iryo zina Palma sa kubera iki wahisemo iryo zina Palma bo ni izina ryanjyoheye cyane gose kandi numvise nyene rinjemwo rirandyohera Mm. nabo twari kumwe tumaze kuripropoza baravuga ati vraiment iryo mwomacingana Mm. ca duhita dukubitaka shaka kumenya signification ya Palma kwanza imbere yuko tumenya bo Palma Mm. Palma ni izina ni izina ugiye kurira abantu kuri Google rirahari Mhm. ni ukuvuga Palma umuntu yari umugenzi wanje Mm. kandi twahuriye ahantu tari ngaha mu Burundi Ah. urumva nyene arankunda kandi ndamukunda Mm. yari umwana mwiza vraiment umusista umwana w'umutima mwiza Mm. yitwa Palma yitwa Palma rero urumva nanje yuko nawe nyene umukorera akanati. ncandacakira mugabo warabimusavye imbere yuko utangura yari n'umugenzi vraiment n'ubu turavugana gusa ntari ngaha mu Burundi oya neza cyane gusa ahubwo yavuze ati big up wowe ko atabonetse none muri Palma oya kandi atari uwo ngaha mu Burundi okay yego hari ibintu byinshi abantu bikunda kutugora ugaca usanga uriko urategura filime ugaca usanga abantu nk'abantu ukeneye bashaka ati ndakeneye ko hajamwo abahungu bangana uku ndakeneye ko hajamwo abakobwa bangana uku ndashaka kumenya muri Palma ni ikihe kintu cakugoye kwanza imbere yuko kugira ushobore kuronka abantu muri Palma ko urashobora gusanga umuntu uramuronde mugabo usanga nimko murahuza ibiharuro novuga ati nta kintu cankora nta kintu cakugoye kuko na cyane cyane ko je nsanzwe ndi mu muryango munini wagutse uwo nawo si wundi ni muri Burundi Film Academy aho twita kwa Ribat Soro hajya niho hantu nigiye ibya filme naciye mu ishuri rya filme twiza amezi ane yego ama kitari gito turaronka certificat amatusha tuja mu bikorwa murabaha ama certificat yego nk'ubu rero ushobora kuja gukina filme ata certificat mbosa depa urashobora kugenda mugabo hajya nta kintu kimwe kibera ubusagi ya certificat iyo ifise hariho ahantu bishika igakenerwa ugaca usanga nyene ibikorwa bigenze neza ndakora muri filme hari ukuntu usanga tuko turaraba nka twebwe turaba amafilme basanga hari abantu benshi muri iyo filme ubwo umuntu agaca yibaza none yararonse amahera aho bajya abantu bose ko muri filme urashobora gusanga wagiye nko muri ville urumva
ntitubizi uburyo mwa mwabigenjemo gato usanga wa filme abantu batabizi muga nk'abantu baba babizi tugerageje kurana no muri Palme nabo nyumenga ni filme y'abantu benshi kuko hari image nabonye igitangura bari ko barubaka ahantu igiye image yarimo abantu batari baki none bajya bose bari muri filme cyangwa n'ahantu nyene mwagiye muravuga ati ahantu ko bari ko barubaka reka duprofitira hanyene oya nakubwiye ati twebwe turi mu muryango wagutse nukuvuga twebwe muri uwo muryango dufise ubumwe n'urukundo turafashanya kandi na cyane cyane twese kuko turi mu kintu kimwe nirya jambo bavuga ngo umuntu agirwa n'uwundi kandi ukeneye nawe jaragukenereje rero twebwe turafashanya nukuvuga jewe nubwo noronokenera igikorwa c'abantu bashika ijana sinshobora kubabura kuko ndi mu muryango kandi kuko dukora nyene duhuje umutima n'inama muri uwo muryango wa Burundi Film Academy ivyo twavyigishijwe na coach wacu aho yatubwira ati mufatane munda kugira ngo iterambere ry'umwe ribiterambere ry'uwundi ivyo rero ni ibintu twishimira cyane gose ku buryo bw'uko je mfise igikorwa no munsi ntashobora guhangayika ngo ndabura abantu baza kunkenera mu gikorwa ico vraiment nta n'igihari nta n'ikizigira kihaba naho nokenera abantu barenge 105 ndashobora kubaronka yego numva ni ikintu gikomeye cyane kandi shimira n'Imana nkongera nkanashimira vraiment abantu bose nyene bantera impunga muri ivyo bikorwa umva ko ni ikintu cyo kwishimira cyane gose kuko umuntu yafise abantu hajya bafise byose yego turazi yuko muri filme ushobora gusanga nk'ubu uriko cyangwa uriko urategura nk'ikintu usanga hari ibintu novuga yuko hari abantu batabonetse ngo usanga ari ibintu bimwe bikugora urumva niwahe bantu muri ya filme yawe kuko cyangwa dufate nk'akarorero nk'umuntu yandika filme turazi yuko filme bayitegura barayandika yego niwe muntu baranditse ya filme yawe yose ya Palme ijya filme niwe yiyandikiye urabona no kuri script ko ari jewe gusa mugabo ntabwo ari ivyumviro by'wanje jenyene oya mugabo baramfashije turafashanya nyene kugira ngo ibintu byose bigende neza nene sije yo kwa nafikira ikintu cyose kwa gise sije yo gukina filme Palme ninde yayizanye wewe wafatiye kuki fatiye ku buzima bw'abantu ni ibintu urabona ko bihari muri iki gihe ndetse singaha mu Burundi no hirya no hino birahari ugiye kubiraba hari abasore benshi banka gukoresha amaboko yabo ugiye dusubiye inyuma muri partie 1 hagaragaye umuhungu w'umusani byari byaranse ko ashobora gutobora basi tuvuge mu macambo make yaragerageje kuririmba biranga kabisa harageraho nyene yumvira ko arose umu manager ariho ibintu byiwe bishobora kugenda neza aca haza umuntu amubwira ati rero je ndafise umu manager umuntu ajya hanze w'umu diaspora ati uwo muntu rero urashobora guhura nawe ugakorana nawe umuziki wawe ukagenda neza we rero acaza afise itama ry'amafaranga ko yari yumvise ati amafaranga arahari ariko rero ibyo yari yizeye ntabwo ariko byamugendekeye yasanze hari nyene kandi gakode nyene aho yavuye yasanze hari kandi gakode kadashobora kumwemerera ko yigenza nk'uko yishakira ngo aje kurya ibyo atarondeye rero ni histoire vraiment abantu benshi turetse n'ivy'inkundo n'ibiki hari abantu barabayeho muri ubwo buzima bumva yuko ahubwo amaso bakashira ku byo abandi birondereye aho kuyashira ku nguvu zabo bo nyene ivyo barondeye yego ndashaka kumenya nirihe banga mwebwe nk'abwe mukoresha abantu mukina filme yego nk'umuntu we bayifuza ko turaraba ibintu nka twebwe turaba dufise abayidore bacu bati jewe kubona ibintu ndabikina ndafisona birabiyeko ibintu ko ndabirimo ndafisona birabiyeko we nuwo muntu uvuga ati jewe umuntu nuvuga yuko niwe mu idore wanje no muntu ndabira ko ibikorwa byose nkora jewe ico novuga gikuru atwa sinokwirirwa ndaja kure jewe nakubwiye ko ndi muri Burundi Film Academy kandi ntaraje muri Burundi Film Academy hari ahantu nadodoye antwa vraiment kuko nashaka kubijamo ariko ntibanyakiri hashika habiri hose biva kuko sinzi buri muntu wese afite uburyo bigenda mu rugo rwiwe kugira ngo ashobore kwakira umuntu ariko coach wanje Ribat ariwe Nsoro vraiment ntiyangoye naramubwiye ati jewe ndifuza ko twobonana turabonana arampa umwanya
ndamubwira icyifuzo canje n'ukuri ntiyakugoye ntiyigeze angora rero nagiye gutahura hari ahantu tuba twifuza ko twoca mu nzira ariko ugaca usanga iyo nzira siyo y'iwacu Imana iba yateguye ubundi buryo bishobora kugenda neza rero Imana yari yanteguriye kwa coach niwe muntu yanyakiriye neza arambwira uburyo bigenda nanje ndavyakira ko na cyane cyane ko vyari ibintu sanzwe nkunda hanyuma ca ndabandanya ibikorwa urumva ncanja no mu bikorwa niwe yabimfashije buri kintu cyose kiba niwe abifise mu ruhara runini cyane gose niwe ari imbere ahubwo urumva rero sinovuga ngo ni hirya ndumva ngo ibiki n'ibiki antuka vraiment Ribat my coach respect jingerageje kuraba ndabona yuko ufitanye agashusho na Oprah ujya mu rutwe tumenye mu mafilme y'abatanzania niyo mpamvu nari nako jigiye kibaza ati nta muntu uba urabirako ibi ingene ukina ibi antuka vraiment Oprah je arangyohera cyane gose filme ziwe n'ukuri ndazikurikirana cyane gose ndazikurikirana kandi ziranyuzuza antuka nawe ucubyumva ndashaka kumenya kubera Libere ni umuntu twabonye yuko yabonetse cyane muri rya filme yawe ya Paris tugerageje kuraba Libere n'umuntu uvuga yuko yakoranye cyane na Fanny Ravine wowe ntubura umuntu waje gusubirira Fanny Ravine mu kibanza ciwe ko ku bantu baravye amafilme barabona yuko Libere umuntu yakorana cyane na Fanny Ravine amawe nawe turabona yuko nawe muri umwanya usa nk'uri umuntu uri muri kijya kibanza ca Fanny Ravine ca kera ko n'umuntu bakunda gukorana cyane Haje ntabwo nje gukura Fanny Ravine ko nta nivyo noshobora ivyo bintu gusa atwa Fanny Ravine vraiment ndamwubaha kuko jo muntu yaranyitangiye mu kintu nukuvuga ndamufata nyene n'umuntu ni mukuru wanje mu vy'umwuga wa film antuka ivyo yobazi sivyo jewe nzi kuko yaranyitangiye kandi abifitemo uburambe kandi vraiment nawe nyene filme ziyo ndazikurikirana cyane umva rero mu gihe umuntu aba yarakwitangiye ntiwoca uja guhagarara ngo urumva ngo je uyu muntu oya nukuri nawe nyene nukuri ibikorwa akora nukuri kandi abyishimira cyane gose kuko mu gihe utazishimira iterambere rya mugenzi wawe nawe ugiye wawe ntibazogishimira rero ntabwo no banje kumusubirira mu kibanza nta nubwo byo nakunda ko no musubirira mu kibanza cyo nikibaho kuko uburamba afise je ntabwo mfise ahubwo ndahura kuriwe rya jambo bavuga ngo kurahura kuvoma iyo ari karakora ikintu ni ngombwa nanje nige ese nanje no bikora gute vyogenda gute ariko bidasiguye ngo ninca ngenda kumusumba oya Ribat kuba nyene agaragara hafi nahubwiye ko ari we coach wanje buri kintu cyose niwe ategerezwa niwe mu director urumva niwe buri kintu cyose niwe ari karaga ariko urumva kuko biruko niwe coach wanje ni nawe anyoboye muri Burundi Film Academy urumva rero ni ngombwa tube hafi na hafi ariko bidasiguye ngo nje gutwara ikibanza cya Fanny Ravine oya cyo nta nivyo kwigera ni kihe kintu muri film wari witeze yuko usangamo ugasanga nk'ubwo ati je muri filme niteze yuko hari ibintu nzokunguka hari ibintu nzohoma nikeki wari witeze ko ushobora kubona muri filme itigeze ubona oya reka ndakubwira ikintu hari ibintu twebwe abantu twihendako ubundi bwobwo niyo murimye afashe isuka akagenda kurima nk'akarura agomba ateragira ibiharage muri ujya mwanya nyene none muri ivyo biharage kugira ucuhita uteragira uwo munsi nyene uteragiye ngo ucusoroma oya buri kintu cyose ni bukebuke gabo ushobora kuvuga ati jewe kubona ngiye muri ibi bintu hari ibintu nitezemo kuvyitega turavyiteze kandi ikintu cyose naho wowe utaye umukubuzi ugomba gukubura imbuga hasa nabi uba witeze ko haza gusa neza ako nakarorero urumva rero natwe turiteze ko ivyiza biri imbere kandi turavyizeye kandi turabihamya ko ivyiza biri imbere yego nibirashika nko muri filme turazi yuko ugakina filme n'umuntu ugasanga umuntu wamukunze ugasanga ati jewe ujya mu ngo bivanye n'ingene ugasanga utanguye kugira ama emotion kuri we je ntibirashika oya twe turi mu bikorwa bwa ego turi mu bikorwa uco dushira imbere n'ibikorwa ivyo biri pembeni
ivyo ntabyo vraiment oya. Urine no uhanura nk'iki nk'abantu novuga yuko nko muri batinya kuja muri filme kwera ivyo nyene bashobora kuvuga ati jewe igituma ntinya kuja muri filme ari utugeso tumwe usanga turi nko mu bantu basanga nk'abantu bakinisha filme basanga arafise akageso ko guma arisha abakobwa akoresha. Niki kintu uhanura abantu bo batinya kuja muri filme kwera? Icambere coco hari abantu benshi biyumvira ngo iyo umuntu agiye mu bintu vya filme ngo bagiye mu mwuga w'ubumaraya. Ariko abo bantu barahihendera cyane gose. Kuko nagiye gusanga ibintu vy'ubumaraya n'abatari muri filme barabikora. Si ukuvuga ngo muri filme niho hari ibintu oya. Filme ni umwuga nk'iyindi myuga. Kandi buri kintu cyose bivana n'ukuntu umuntu yitwaye. Uretse no muri filme aho uri hose witwaye neza nta muntu akuririrako. Ariko witwaye nabi aho uri hose turetse bya filme no kuvuga buri muntu wese arabona ati witwaye nabi. Rero muri filme ni umwuga ni abantu je naravyibaza ko bivanye n'ukuntu abantu bavuga ntaravyinjiramo. Ariko ikintu cyose uza kukibona iyo ucinjiyemo iyo umaze kugishikira ugashika indani urabona ati bwabo ndiki kintu bavuga kumbe sico. Ariko je naje gusanga ntabwo ari byo. Oya umuntu wese niwe amenya uburyo agira gute amenya uburyo yitwara. Hama ico no hanurira abantu hariho nk'abantu na benshi bafise indoto zo gukina filme ariko abavyeyi bakabankira. Oya niba bareke kubazimiriza indoto ahubwo niba bareke baze gukina kuko nubwo atoba ari muri filme ni benshi bro uba batari no mu mafilme bari hanze usanga batwaye inda kandi batari muri filme. Ariko nk'uri muri filme bishitse bikamushikira gatwara inda urumva bice bijya hanze bikagaragara bagatangura guca imanza ni bya bindi by'amafilme. Okay nuko ari byo bintu bamaze kwiyubakamwe ariko ntabwo ari uko. Oya wowe nk'umuntu akina amafilme ndazi birashika ukaraba amafilme y'abandi abatanzania abanigeri. Yego akaroro nka filme je novuga yuko yaranteye ubwoba ni filme yitwa ya Kanumba ya Wait Maria sinzi kuyizi. We ijyaroro ishobora ukina uri Wait Maria. No kuvuga muri filme rero ikintu nabonye bisabwa kumacinga mu mahore yose kuko nimba ukina hore yo gushavura si byiza ko abantu baca baguma bakubona muri iyo hore yo gushavura ya kamera. Abandi barakeneye kubona muri hore zo gutwenga hore zo kurira ibintu umva umukinye ategerezwa kumacingana na hore zose kandi bidasobanuka ngo ucumuharura ko bijya bintu yakinye ngo ni kwari. Oya twajya tuba turi mu gikogwa rero igikogwa waciyemeje no kugikora mpaka ukagisoza kikagenda neza. Ariko ntibisobanura ngo urumva ngo bijya bintu ngo nivyo burimo ngo nizongeso zawe. Oya kabisa. Abantu benshi turakunda kugira ingorane mu matanguriro yacu ugasanga iyo utanguye gukora ikintu hari ibintu bikugora ngo niziye ngorane uhuye nazo zakugoye mbere utanguye gukina filme. Je sinovuga ngo hariho ingorane nini ndahura nazo ariko nta nyambi itabura gahonze. Na cyane cyane ko je nari nshikiye ku muntu yabitwigisha bifitiye experience yatege aho hose byo bitugora abari hafi yacu akatubwira ati no iyi ntigitegereza kugenda uko kugira kigende neza kigenda uko. Rero mu buzima iyo umuntu yumva impanuro nta nkeka adashobora gushika kuco yihaye kwihangiro. Rero sinovuga ati hari ibintu binini byo bavyarangoye oya n'utwo batwarangoye nyene canegera abankuriye aho mbona ntashoboye bitameze neza. Je ko ndi umuntu sanzwe ndakunda umuntu ampanura iyo umpanuye vraiment birangyohera ndakumviriza impanuro z'abantu nabyo byiza kandi ndi umuntu nkunda kumviriza. Iyo mbwiye ati gira uko sindagupinga mugabo bidasiguye ko nanje ndagendereza nkaraba kijya kintu mbwiye ko cyo bari ciza kuri jewe iyo sanzwe ari ciza mba nakoze. Ariko ari kibe ndakubwira ati vraiment iki kintu kuri jewe nticoshoboka. Na cyane cyane si bose ari beza kumpanuro kuri twebwe si bose ariko abo tubona ko ari abukuri baduhanura neza turabikora nta. Ndashaka kumenya role kwanza batanguye kuguha umunsi wa mbere utangura gukina filme. Hore batanguye kumpa yari y'uburakari. Yego vraiment ugiye muri Parma part 1 niho uza kubibona ko yari hore y'uburakari vraiment kuko uwo muhungu
yari yaciye afatana na mutoyi wanje aranshitinga ko we ntiyari yaja nkunda ariko je naramukunda by'ukuri nako ari urukundo rw'ukuri ariko we ntiyankunda yashaka amafaranga yanje rero acaja kunshitinga aca kunda ahubwo mutoyi wanje kuvukana bagerageza nyene n'ukunyica ariko Imana irakinga kunturirira mu modoka kugira ndabavire mu buzima ariko Imana irakinga ariko baza nyene gukora imisi mikuru bariko bidagadura nyene mu byo batarondeye bari mu nzu batubatse ya niho rero naje ndi mu burakari batari biteze ko nshobora kugaruka niyo kore ya mbere ahumba wewe muri Palmer ya kabiri ucugaruka nk'umenga wowe wari waravuga mbere uragarutse oya ibyo byose biri muri party 1 ego biri muri party ya mbere ego party ya kabiri ni suite nyene aho nabakuye mu nzu nkabirukana mugana wo kuko bari bavuze ati hariho plan B bari bateguye ubwo rero niyo bari baje gushika ko anashima byarashitse nyene baranyaga n'ivyanje ndaja down ndahandigira ruguru muri interieur ariko hari ikindi kintu cyari Imana yari kirategura kugira ngo kinsubize ivyanje nanyazwe ego Palma turabona yuko mwadoye party 1 na party 2 ego itegena party ya gatatu bo ivyo ntacyo no bivuga ko kirekire ariko nimba bizobandanya tuzobabwira ariko nubwo bitobandanya kuko hariho benshi bariko bararara ndakira n'amatelefone ntanazi sinzi niyo bakura amanimero pa haza mbona telefone irasonye ngo ntimutubwire ko ihetse ngo turasabye azi umuntu akagutelefona ati mumbabarire kuba ndabubahutse atariko ntimutubwire ko filime ihetse umva muri uwo mwanya umva ni hatari amakomanteri turasabye party ya gatatu nukuri mudufashe urumva ibintu byinshi cyane gose rero ntaco reka tubirabe ikizoba kibereye tuzogikora turabe ico twokora nashaka kumenya turabizi yuko iyo ukoze igikorwa uraronka amakomanteri meza n'amakomanteri atari meza uwo uri umuntu wakira gute ajya amakomanteri meza yo turabizi yuko twese tuba tuyanezere ugasanga unakora gufelicita amakomanteri mabi uri wa muntu yakira gute nibigutesha intumbero mu gikorwa wo burimo nabuhora ahubwo biba binyigishije kuko hajya anye iyo umuntu akuravye cyane aba ariko arakwigisha kwambara jewe rero komanteri nziza zozo ndazishimira Imana hamizize nazo zitari nziza nazo nyene rega ntiduca duvuga ngo ngo tubisoya nazo nyene turaziga kukaraba eske iki kintu umuntu yavuze cyo bari ico carabaye wowe nyene uca wirimbura usanze carabaye cukosora kitabaye daho uca witekanira nta kibazo kandi si byose bizokwamara ivyiza naho wokora gute na Yesu ari Yesu yari umwana w'Imana aje kuturokora ariko ibyo yakora si bose babyakiriye natwe rero nese turi bande natwe twokora ibintu gashimwa n'abantu bose oya nuko umuntu abafise n'ibintu bibiri hari abamushima hari n'abatamushima rero kuri bajya babonye ko twakoze byiza turabashimira cyane gose turabibashimira vraiment buryo badutera impunga bakatuba hafi nabajya nabo nyene bandi bo batabibonye nabo nyene turabashimira kuko bariko baradukebura ngo kugira ngo duhindura aho twatakarije ego naravye Palma ya kabiri ni filime navuga yuko imara amasaha 2 n'iminota 15 ego ndashaka kumenya filime yatwaye igihe kingana gute kuko ndabona yuko hajya hari ama image menshi mwafasha atandukanye ngo usanga mu mutwara ku location cyane vraiment kandi vraiment navuga yuko abana felicitation vraiment ko abarundi musigaye miyaranje gukina filime isekarite nziza ko no mu bintu navuga yuko abantu bakunda kwidogera ati vraiment ngo waduha amasana matari meza kuko n'ubu turabizi yuko no kuri Facebook agiye kuraba ikintu kidafise karite urabona ko kiraguca intege ego cyo kintu vraiment abantu benshi ndazi barasigaye bakibashimira kandi naje vraiment kiranshimisha ndiko ndaraba ikintu gifise karite ndashaka kwanza kumenya filime Palma imara amasaha 2 yasbiye twayigiye kingana gute nta gihe kinini ya nukuri nukuri amasaha 2 ahubwo ni ibintu nyene bishimishije kuko iyo uteguye ikintu kirekire kandi kikagenda neza mu mwanya muto antuka vraiment ibyo byose ni rya jambo navuga ahantu hari ubumwe ahantu hari urukundo nta kidashoboka byose birashoboka
byose birashoboka mukira kuba muhoje inama gusa nukuri na cyane cyane shimira umu director wanje coach kuko byose ne wabigira akabigira ubura ashira imbere wera aho ahari yubaho kabisa yubaho cyane gose rero ayose namashi yiwe kuba ibikorwa binyaruka byose tubikesha umva rero ni yubahwe vraiment ntabwo ari umwanya munini ya cyane okay hama bijanye na Palmer nyene aha ndakoze ibibazo nyene kujanye nukuri yareze ndi haje Palmer novuga yuko ni film novuga yuko yikira bikora neza cyane yikira akundwa gose nabye ku rubuga rwa YouTube ifite amaviews atari make urumva ndashaka nza kumenya Palmer Palma aje niseme Palmer ngira byango gato ndashaka kumenya kwanza Palma ya gatatu nakoje kuri Palma igira gatatu izosohoka cyangwa izosohoka cyangwa murarinde yuko izoga ico nakikwishuye ko nakubwiye ati bivanye n'uburyo tubona abantu bafite inyota ntaco nocishura kubu ariko mu minsi iri imbere mikeyi ashobora kuraba ico twogikorako itabandanije naho nyene ibindi bikorwa birahari turabandanya turi ku kivi nikiye kintu ubu muri filme uba wize ubuzima uba wize buri muri filme antuka turiko turabana b'igihugu kandi turiko dukorera igihugu dushaka igihugu cyacu gitera imbere biciye muri filme ndundi kuko tugiye kubiraba filme ndundi uko yari irejo hashize nuno munsi hari itandukaniro cyane turifuza ahubwo ko bija no kurundi rugezo tukava kuri uru rugezo n'ubu turiko tukaja no kurundi n'urundi rero ni binini cyane ariko dushaka kuzamura igihugu cacu kabisa kije ku ntambwe mu bya filme natwe dutera imbere byose birashoboka hari ibintu bavuga ati kwagura imbibe ugasanga aho ingene uri kurakora no munsi ukavuga ati jewe no munsi ndashaka gukorana nk'abandi bo mu kindi gihugu wa Tanzania wa Nigeria mwebwe mu bikorwa by'abantu hano bavuga mu ihangiro mwamwihaye ibyo babirimo byose nta kidashoboka buri kintu cyose ngaha musi yezuba ukira kugiplanifya kirashoboka naho ubu utagishoboye wagiteguye hariho izindi plan zo kugikora zigashoboka rero ubu turacari bashasha turacari ko nyene dukorera ngahi wacu ariko bidasiguye ko na mu bindi bihugu bashobora kutugomwa ugasanga batubwiye ati ngo kuko ari ca gikorwa twiyemeje tuvuga twagiye rero imbere ni heza mu majambo make yego bizi yuko muri filme murashobora kubanka amakomante wavye yuko mwandikirwa n'abantu batari bake birashika gusanga nk'umuntu arakubwira ati ndakunda ingene ukina filme ndifuje yuko twokicarana na wewe umere nk'uri kurankimbira filme ngandikira oya bo ibyo onye vraiment abatwandikira baratwandikira turatwara kunze uburyo mukina n'ukuri turabakunda turabashigikiye ariko ibyo kuva ngo twereke ibyo dukina ya ibyo ntibiraba ndashaka kwanza kumenya umunsi wa mbere ukina filme wa mbere uje imbere ya kamera nibiye bintu zakora kuja imbere ya kamera sikivuga cyoroshye urashaka gusanga uri kuri ingene wifata imbere ya kamera mu bisanzwe na cyane cyane ko iyo tuba turi mu ishuri twaravyigira ariko rero haje ikintu iri kuraba ukibwirwa uko kitaraba utarakibona urubona nyene kumenga urabishoboye nk'akarorero je ntarinjira mu by'umwuga wa filme kuko narabikunda narabona ati jewe kore yose wo mpano yikira nabona nyene ko nshoboye kabisa umaye filme ahubwo no hita ntwika ariko siko nabisanze hajya tuba twihenze cyane gose iyo umaze kwinjira mu kintu burya ucubona ate bwa bundi nuko bimeze ucubona ko bitoroshe umunsi wa mbere nje imbere ya kamera antuka vraiment mutima waragurutse bakambwira ati gira ibi byose bikazima pe bakasubira mu kora ibi wapi ntabwo umutima nkumva uri kura ugiye nabano nibi bintu nibiki ubwoba anze kubona ukaraba kamera kabisa ukumva umenga none isi yose irakubaraye ariko kina filme ugeti nturabe kamera uravye kamera byose byagenda gute bo ibyo nari nsanzwe ndabizi ko taraba kamera ariko kuko wabuye buzi kwiri imbere yawe ubwoba ntibwategerezwa kubura ariko nagiye gusanga
ko nyene ni ibintu bimwe twigira bakatubwira uburyo bigenda bijya navyo bica iyo uca mu buzima iyo ushitse mu kintu ukabona kirakugoye uzi ko hari ahantu wagiciye kw'ico kintu uca usubiza mind inyuma ese bambwiye gute ni igiki nshobora gukora kugira ngo bigende neza muri uwo mwanya ushobora kuganira n'umutima wawe ukavuga ati mutima wanje tuzi dukore mutima kawe ile pressure kacha inaenda inashuka mdogo mdogo ya imanze kururuka uca usigara ukorera kuri kimwe wigira ya umva ntivyari vyoroshe ariko buke buke narakinye kandi biragenda neza navuga ngo n'ubu rero ubu bintu n'amavuta twabonye yuko Palma mwayiduhaye kandi pati ya gatatu niyo turiko turitega gose nko babivuze niyihe yindi filme iri kiraza ko bitega filme zirahari ni nyinshi turabiza akazi kwani numva zirahari twe turi ku kivi muri Burundi Film Academy niryo twihaye ihangiro ryo gukora na cyane cyane ndiko ndakora ku giti canje hari n'ubundi mugwi ndimwo duheruka gusohora filme yitwa Trahizo yasohokeye kuri YouTube channel yitwa AJP Films yarasohotse iriko mwabwa yaribitse kuko Palma ntagiye kimwe yariheze muyidutayemo muce mudutamwe niyo apaniyi niyo yatanguye gusohoka iyo haheze ukwezi yari haheze ukwezi isohotse yego umva ko turi mu bikorwa ndiko ndakora ndi mu migwi n'abandi ba mu yindi migwi iri muri Burundi Film Academy naho nyene baradukenera tugakina antuka ibikorwa ikivi turi ku kivi yego mbere ni heza ibikorwa birahari pe kandi twihaye ihangiro ryo gukora ego novuga yuko nko ku bafanzi bawe cyangwa ku bantu bakunda Film Burundi Academy nakaye kajambo babwira kuba sezera cyangwa babwira nk'ikintu shasha gukora bategura cyane cyane mpere muri Burundi Film Academy mu muryango wagutse ndimwo nukuri ndabashimira cyane gose atabo nta jewe kuko ibi byose nateguye iyo ntaba ndabafise ntivyari kugenda neza nk'uko cambere shimira umukoca wanje yambaye hafi yankoreye vyiza bikora nk'abantu bose baraba bagashima ndamushimiye cyane gose shimira director niyo nkuru ja Robert Estime yashoboye kugaragara nawe nyene mu gikorwa nawe nyene urumva vraiment ni assistant director ndamushimira cyane gose shimira abo bose bakinye muri Palma nukuri babikoze nk'abikorera ivyabo uramaze kubona umuntu uha igikorwa akagikora nk'aho umenga niciwe akakwereka kweri anze kubona nka kuri yani script ikavuga ati ikeneye abantu barenga 20 na bose bakaza atanumwe avuyemo kandi bose bakakugumira uruhande kugera igikorwa gisozerewe urumva ko ni ibintu biryoheye amatwi ni ibintu biryoheye n'amaso kuraba rero ndabashimira cyane n'ubukuri by'umwihariko uburyo bambaye hafi bagakora vyiza n'abantu bashima Imana ibamera umugisha ku bafansi banje nabo ese mvuga iki kandi ko ari kubashimira ko bari kubadutera impunga mu kudushigikira barakora sabonesi like buri kintu cyose baragikora nukuri ndabibashimira cyane gose je ndavyishimira kuko iyo ndiko ndabona ndiko nja mu muryango wagutse ega n'abafana ni umuryango wagutse cyane gose kuko iyo ubonye umuntu aguteye impunga mu kintu akagushigikira uwo muntu mufate kweri nk'umuntu w'agaciro abafana banje ndabafata nk'abantu b'agaciro cyane gose kuko badahari ese nosubira gukora ntigikunda nokora ndabihe bandi urumva antuka nabo nyene ndabakeneye cyane Imana bampera umugisha ku bikorwa bagenda bakora mu kudushigikira so ntaguciriyemwo nk'abatararaba Palma bonyarukira kuri YouTube channel yanje yanditse ko Kamariza Movie barabe filme nziza cyane ni partie 1 ni partie 2 bayikurikirane vraiment hari mwinyigisho na cyane cyane ko ndamaze kuronka nk'abantu muri partie 1 narose abantu bashika batanu banyandikiye ati wakoze ku buzima bwacu umviye turiko dukora ibintu abantu bakavyakira bakavuga ati nukuri ni jewe n'ubuzima bwanje warimo na cyane cyane ko twebwe abakinyi ba filme tuba turi mu buzima ntabwo ari ubuzima bw'iwacu tuba turi mu buzima bw'abantu rero nukuri baje kuri YouTube channel yanje Kamariza Movie
bayikurikirane, abataragira sabone bayikore, bagire comment, share buri kintu cyose kugira ngo n'ibindi bikorwa tuzobananya dushirako bazoba bambere kubibona. Yeah. Ego. Sasa murakoze cyane. Ego.